Mbega muri aka kazi umaze guhura n'ibihe bibazo muri aka kazi kawe ko bumaraya mbwira ibibazo nka bitatu umaze guhura navyo ibibazo banze guhura navyo bazo maze guhura navyo je naryamaye n'umugabo arahinduka gute abijini mbega umugabo yahindutse ijini gute we wabonye gute ko yahindutse ijini umugabo kumbure yari yagutoye ajana mbe mwari mwararanye jewe je hano mu kabare maze kwandi hano mu kabare matwanda hano mu kabare turanywa kujya vuga ati dada jo nuko muvanga ngo hano kubita ibiya ya mbere inyama ngizo tuje kuryama ndaguhangahe ndavuga jewe barambe 30 amara kwa 15 ndavuga 20 aravuga ndayaguha amahera yari pfe kugurisha impene sindapfa ndavyibagiye duhura hano cyakumusanganzira muri Antonia tugenda turaryamana tubanze kuryamana kurya nyine wawiborerewe mbona umugabo ndamubura we mwaryamye umubona sivyo mukanya yagitera kamwe yahejeje turyamanye kugira ubufate kuko umunyuma yamurondera baramubura najya ngo namubuze camoni nzoka aho nyene hasi urinjiye mu kabare hariya anye urabonye ko mbura umugabo yafise bati ujya rugaburo rafise inoti hariya anye DJ yacu yakorohereza ashize yakaziki kugira ngo kumbure bize gutuma ujya mugabo yakura mu mufuko batujya mwana kabisa ifo yuko twicarana dusangira ndashaka kumenya rero hajya DJ yagushiremo umuziki wabonye atujya uri yarayafise ni namutambira kunuku biza gutuma kumbure yisopa kumbure angurira icyonwa canke angurira icyo mfungura ndashaka untambire kujya utamba umubona ubonye umugabo yafise cyangwa ubonye umusore yafise ndagutambire hari anye ngira ngo cameraman abatubona abo wayabonye Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Umusatirizi remba ndahari kugira ngo mbandagende mbandi update uno munsi ndacari muri capitale politique no mu gisagara ca Gitega aho mbandi nk'umunyamwoga numbe mpapa hicara gute ndake umusatirizi renda hari kugira ngo tubandanye noneho tuba update mwanyise umusatirizi ariko kandi wanyise umusatirizi nahise ndamukubita umufungo umeze fresh ni sawa neza na neza ndi kumwe n'umwigeme aho nzi yuko bamwe mu gisagara ca Gitega basanzwe bamuzi cyane ariko kandi harakazina bamutaziriye ako kazina akaba ariko katumye anamenyekana cyane hirya no hino mu makartier atandukanye gisagara ca Gitega atwibutsa ka kazina katumba kumure hirya no hino bamumenye kazina kanje ni Maraya Ndogo Maraya Ndogo ariko ndakeka ufise irindi zina ry'abavyeyi mbega abavyeyi bakwise gute twa Nadeje Maraya Ndogo ryaje gute ryaje nyamana n'abagabo basumbuwa cyane abagabo turyamana nkayabasubiza amahera ugacavuga ko bari abandi bagenzi mve kuryamana n'akana akana kitwa ako kana kagana hanka kana kiwanje niki Maraya Ndogo iryo zaje rizuko guhera ico gihe baca bakwita Maraya Ndogo kubera ko wajyamana n'abantu bagusumbye imyaka kumbure ukiri umwana mbiga muri ico gihe nyimba ugereranya warafise imyaka ingahe 9 imyaka 9 ubu ufise imyaka ingahe 18 urumva ko umaze imyaka 9 ujyamana n'abagabo canke n'imisore maze imyaka 9 nyamana n'abagabo misore ubwana abanyeshuri abaki bose n'abanyeshuri n'abanyeshuri bahagute kandi atamafaranga bafise abanyeshuri ngo namahera bafise barabara abavyeyi babo duhamacho kuriya kwishure kubaje kwa mudemu Yesu musatirize ndari namubazaniye Maraya Ndogo arahari kumbure ku bwanyu Maraya Ndogo je ndashaka kumenya n'imiburiburi umaze kuryamana n'abagabo bangana gute abagabo tumaze kuryamana n'abagabo beshi cyane harageze n'ikenda ryamana umushinwa y'abazu bagensinzi ngene babitwa ndibaza mu bagabo abagabo tajyama n'abagabo bake cyane
muga ndibaza abagabo maze kwigera ndi muto mugabo ndaza abagabo soho nyimba atari banga mbega niko kazi kagutunze mu buzima bwa misi yose niho kazi kanje uca ngahe nyimba ari umugabo kugira ngo muryamane mbega aguha nkangahe kugira ngo umwemerere ko mushobora kuryamana urabona ibintu biragoye mumaze kuryamana n'umuntu rimwe kabiri gatatu kane aba yamaze kuba umukiriya aba yamaze kumenyera no kumukopora mukopa mbega nyimba atari banga ndashaka kumenya na akahe kantu canke n'ikihe kintu c'akamaro umaze gukura mu mwuga w'ubusambanyi nako sino mwuga mu kazi musanze mukora ku busambanyi nta mwuga muraza ahungu bino musigaye mugenda murajya mugabo bakavuga ati ndayaguha ntayaguhe abahungu bubu mugihe ibintu by'abasitari nyine by'iwanyu by'abasheri nini wa Burundi wacu nta mahera batanga ubundi wewe habonetse nk'umusore akagukunda kabisa akavuga ati je Marayandogo ndashaka ko ambera umusheri hariya anya hari gihe ushobora gusanga ata amafaranga afise ariko akagukunda bivanye nuko ugaragara bivanye nuko wewe abakunda abantu bagaragara nkawe we ntiwo mukunda no mukunda nkaho uje dukundane no kwemera jewe nje dukabana wonyemera ata amafaranga afise nawe ndashobora kuba ata amafaranga afise nkakubwiye ko ndagukunda wonyemera umugore si kumwambika ukamushyira mu nzu zari ikindi hari ubundi buzima je mbere atari ubundi buzima aho nakoreye ubu ni kwiryohera ivy'iwanje abagenzi dukubita icupa dukubita iki mbega hoho ndagaruka noneho hajya mwavuganye n'umugabo nta munsi n'umwe ushobora kubikora ko ukabikora biryoherewe canke uburiko uvuga ati jewe nishakira kanoti gusa ivyo bindi sivyo mba ndi abagabo ntimufise ibisa harye mu bakuzi bayigoze TV namubazaniye kabisa abagabo ntidufise ibisa harye muryamana n'umugabo hamwe utokwimba no kumusaba n'ijana ahubwo wiyumvira kugenda muri piri ukagura isweta ryawe y'ipataro nawe ukamugurira mukajanisha ari mu mahera yiwawe kabisa wankoreye akazi neza ati asante sana baby wewe uravuze ko ushobora noneho kuryamana n'umugabo kumva ko umwishimiye hamwe uwo mugabo noneho yoboneka akaboneka ukamwishimira ku buryo nkuko ubivuze niyo agacavuga ati je ndashaka ko ndagushira mu rugo wo kwemera ko mwubaka novyemera mbega ho mu myaka umaze umugabo no bankunze mu myaka umaze nta musi urigera kubana n'umugabo basi ngo mubane nk'umugore n'umugabo wa turarongo turetse aha mbega hari handi hantu maze gutembera kumbure nka Marandogo havuga ati ngoma mpindura akarere mva hanje nganye handi hantu uraje gutembera Tanzania urashitse pa muri Tanzania noneho mu kindi gihugu hari anyurazi giswahili mbega hari abavuga igiha nkuko uva mu muji wacu ukaja igiha gato yitwa mbega umunsi wa mbere ushika muri Tanzania wari mushasha byakugendeye gute wararose abakiriya abagabo b'Tanzania kuvuga ngo bita bintu byanyu mugira ni nk'inzembe uzina mugabo uzi Tanzania no bushaka umusukuma ava kugurisha inka agufitiye amahera mwiricarana mu kabare ugira ukumva amahera benga ni impapuro mwakubita biya ntibagura imwe baruzuza imeza hagaza abasuku murababona yambarira ibitenge ibikoyi wagiye muri Tanzania mako kazi ntandi hano ukora akazi mu bicumi byo muri Tanzania ino ni 18 none umva ntawe bisaniyo mbe ikigutera kumbure gukora akazi k'uburaya nyamukuru nica kumbe nica kumbure n'ubukene ubu rero woronka umuntu kumbura gufasha akavuga ati Marandogo ukeneye iki kugira ngo ndagukure muri ubwo buzima uwo sabiki nasabiki kushira mu nzu kandongura habo umugore wawe oya nyima habonetse umuntu ashaka kugukura muri ubwo buzima wo mu mama sivyo atari umusore basi umupapa kumbura afise umugore wiwe wo sabiki kugira ngo ushobore kuvavanura n'ubwo buzima kumbura bwo kuba mu maraya
sinovyemera tsina mu papa kuko mu papa hajya aba yavuye ku mugore wiwe nta bibiri fise kimwe cy'umugore wiwe cyo atuma mpeba kuko yajewe ntaco nitwagije ntaco mfise habwo nkeneye umusore naje uko ndi inkumi ko sindavyara nanje ikibazo niko ndakubaza ntiwacishuye nakubajije uti ico gukura muri ubwo buzima bw'uburaye sivyo usaba iki hanini kumbure ushobora kwiyungunganya kubwiwa kugira ngo uhindure ubuzima usanzwe ubamo ikintu nasaba umutahe ubu nyene usaba umutahe wangahe kugira ngo bariko baradukurikirana nyimba hari uwo vuga ati ujya mwana akiri muto kubona ari mu buzima bw'uburaya akiri muto nka kujyanye amafaranga ushobora gusaba kugira ngo uhindure ubuzima ni nkanga 500 uwo guha 500 ubu nyene wokora iki nokora iki canko n'imigambi yiwanje arekana n'ivy'abagabo ngaca ndabana mafisa amahera mba ngoma nkora ku mahera mba nigaburira mba niraba ni kuvuga cama nk'umwana w'indero ubu uwo yaguha babagabo mwaryamana waguha ya 500,000 byo 500 babiguha ugaca uhura n'umwe muri babagabo mwagenda muraryamana bakagusaba byukuri ntiho havusubira kubaha cyangwa kubera sinobaha kugira ngo ubereke ko wahindutse uwo babwire kugira ngo nahindutse cyane umugabo twoyaga kuno cyo gushinga intati mana warakoze narahuye n'abantu narakoze magabo beshe mugana narahuye n'umuntu amafaranga yawe menshi umaze gukora ko ni nkanga mukamara nta mahera bampa none mujyamana ku buntu no kuri gusa ugacubaho gute no none umuntu agwaye ivyo 10 ubu mu Burundi wacu dusuma gute amakara y'ibumbi ahisha ibiharage une wumva ku munsi ushobora guca amafaranga ngana gute ku munsi warose abakiri ku munsi ngenda cyamahera ndaryamana abagabo batatu mugabo urabona ino mu Burundi nta mahera ushobora kuryamana n'abagabo batatu ku munsi ahubwo gusaba bahamake nico gituma none nk'akazu urakariha irasiyo urabona amakaye ya 10 inona umugabo ntakwenze no mu 10 mu Burundi amakaye mu 10 ntahisha ibiharage sivyo no ucumarira gute yuko naho ujyama n'abagabo batatu gaca ugereka inzu acweka no kwambara wumva bwa buzima atari ubuzima bugoye ufise amaje atanu uca wumva yuko ucurondera akazi kiwawe mbega muri aka kazi umaze guhura n'ibihe bibazo muri aka kazi kawe ko bumaraya mbwira ibibazo nka bitatu umaze guhura navyo ibibazo banze guhura navyo maze guhura navyo je naryamaye n'umugabo arahinduka gute abijini wanyamanye n'umugabo amabijini arahinduka arabijini kindi baza cyo maze kugura naco nitangura gukora akakazi bari bantabuye kujya uvuga ati uri isuge ndasubana n'ikindi kibazo umuhabara aranyimura kuma afise abandi bagore kuma agiye kunta muri erera ahubwo nanje twofise nitwagiye kurya yakubeshe nkugira kurongore ahubwo niwe usanga ni ugiye kumutunga jewe nari nipangiye fise ibintu vyiwanje nyene vyiza ndava ndaronka umusheri turabana tumaze kubana turabana tubanye ndacandagitangwa ndapigika ubuzima rero bwa buzima bwose burasaba burahinduka Incho itwa rero ibazo jewe ndi navyo gato mbego umugabo yahindutse ijini gute we wabonye gute ko yahindutse ijini umugabo kumbure yari yagutoye ajana mbe mwari mwararanye jewe hano mu kabare matswa ndi hano mu kabare mu kabare turanywa kujya uvuga ati dada jo nuko muvanga ngo hano kubita ibiya ya mbere inyama ngizo tuje kuryama ndaguhangahe ndavuga jewe barambe 30 amara kwa 15 ndavuga 20 aravuga ndayaguha amahera yari pfe kugurisha impene sindapfa ndavyibagiye duhura no takumusanganzira muri Antonia tugenda turaryamana tubanze kuryamana kurya nyine wawiborerewe mbona umugabo ndamubura we mwaryamye umubona sivyo mukanya yagize na kamwe yahejeje turyamanye kugira ubufate uko
umunyuma yamurondera uramubura najya ngo namubutse camona inzoka aho nyene hasi yanyitse umufashe cyane wanywe inzoka n'umutse uryama nyene uvuga ati nta kindi kibazo mugabo umuntu mwifaye nushaka kumuyoberwa birahapa tumaze kuryama mbona inzoka hasi hamwe yarajya iratibutse hasi wa muntu yinditse inzoka ica hasi irinyetse no muri toilette iraduga no hejuru muri parafo urabona ngene no bubaka amazu neza iparafo twa aratoboye umwana agiye mbona aza sheri ni gute yanzoka nyene sheri umuntu arahindutse araje arambarira sheri ni gute nacemba mw'iyo nzu niruka none Marando kibazo ndafise naco kubona warahuye n'umuntu agahinduka inzoka vraiment ugacuga umubandanya n'ubwo buzima bwo kuba umumaraya none ubunegasha ubu canja kumena inzu y'umuntu none ukagira aba bose bakenye baca baba maraya hariho ikiyede uraja gukora ikiyede ukaronka 2 3 ukiyungunganya ariko si bose baca baba maraya ngo kubera bakenye habukira umusenga imana senga imana nk'umutahe hama abagabo bobo dusenga imana uronka umutahe ubundi utawurose zogomba uri mu abo mweho mukora ikibi mumeze nabi Okay, ugwaruka mbega uruhanuriki mbega wewe muri kazoza mu gihe wabandanya n'ubu buzima ubona vy'ukuri wo havuronka kazoza mu gihe wabandanya ubuzima bwo kuba umumaraya kazoza na kazoza kiwanje maze gukora imyaka 9 sinonka kazoza ndacakaronka imyaka 9 iri mu bumaraya mu gatakinura nayo kazoza kiwanje ni kumfasha nikabangene mu mfasha saba rero ubufasha ko bariko baradukurikirana ngabajya turababona kuri Igozen TV basabe wewe nkuko uri umumaraya kandi akiri muto Marandogo hari hanyengera niryo zina riraguha bakiri hari numwe yitwa Marandogo niwo gitabo kimufu oya abagito ko ari abagore bagutse kaje ndacara umwana nibo bitwa Marandogo gute kandi badasubiza amahera so usabiki bwira abariko baradukurikirana noneho mbega mu gihe hazoboneka naka akagufasha ivyo 500 vy'ukuri uratwemereye ko uzohinduka ukarekana n'ubumaraya nababagabo bose mwaryamana muhuye ukabereka ko wahindutse jewe mana nsaseza zina mugabo ndamunye nzovuga ati kimwa nkoreye ndakizi ubundi mu nyisho ndi mu bundi buzima mbega urakoresha telefone kugira ngo harashobora kuba hariho abantu kumbure bikigongo vuga tujya mwana reka tumuhindurire ubuzima mbega bo gutora gute kugira ngo nyimba hoboneka umwe muri bo yoshaka kuvuga tujya mwana tumufashe ve muri bujya buzima yo gutora gute ubuzima cengetsemo no adresse bo gutorako telefone fise ketse mwebwe ni nk'abagenzi ketse barondeye mukana na simu nkitaba n'ubundi buzangezemo nta n'isimu mfise nuko bakunzi ba Igozen TV yitwa Nadege siko canke Marandogo hariya anyangira niryo zina baba bakuzi ko cyane niryo zina kiwanje niko banyita wo kurondera kuri Nadege ntiyo gutora Nadege urantora mugabo ngaho banza kuzimira kugira bagutore vyoroshe bo kurondera kwizina rya Marandogo so arahari rero ariko nkuko abitubwiye ati ubu buzima ndaburimo ariko sindaburyoherewe hamwe mwomfasha uduhumbi 500 siko canke mukaturenza babagabo bose twajyamana nzoca ndabibagira hama mpindura ubuzima hari akantu yatwemereye ko iyo cana shinga intahe mu rushengero hari anyengira ntu naheruka no gusenga ndibaza oya kwesa gusa kubera mbona ubuzabwanje none gashaje we nagiye mwisengero ndasenga mbona ntacimana ifasha ntavuye mvuga ati cyagiye niyumvira ati nta mana ihari wazenze uvuga gute wasabye ikimana wasabye ikimana nagiye mwisara bati mama mana nkuramwe ubuzima nteza amahimba 500 canke n'umuniyoni wowo jewe ndakwereka ko noshobora kuba mu buzima ndagenda ijya mbere mwisengo ndagenda ijya kabiri nabonye taco ndose mvuga ati imana ntayihari mugara asubira iryo bati imana irahari shanije imana izonyishura kubera ndacara umwana muto ndacarindira turi mu gisagara ndindiriye mu muji Marandogo reka ndagushimire cyane ariko nihagira kumbure uwitanga kabona ko yogufasha ndakeka ko nzo kurondera kugira ngo ushobore kuvugana n'uwo muntu sivyo
zamukoze Amanda ke kuno musi udakora ngira urarusha cyo kujya none singira uraru none nta mugwa urafata nk'umuzi dimanche mugangira uraru na bibiri nje kurya none no canja ndaguhaye bibiri no musi ntukora bimpanyene bimera hanyene wenda bingu umunsi udakora wakaruhuko kuri we no cyane ukuri ndose no mico gihombi sinkora n'unyene kantitse ivyo bibiri canda kwiryamiya nzo ndose two kurya nta bindi urinjiye mu kabare hariya anye urabonye ko mbura umugabo yafise bati ujya rugaburo rafise inoti hariya anye DJ yacu yakorohereza ashize akaziki kugira ngo kumbure bize gutuma ujya mugabo yakura mu mufuko bati ujya mwana kabisa ifo yuko twicarana dusangire ndashaka kumenya rero hajya DJ yagushiremo umuziki wabonye atujya uri yarayafise nina mutambira kunuku biza gutuma kumbure yisopa kumbure angurira icyonwa canke angurira icyo mfungura ndashaka untambire kujya utamba ubonye mugabo yafise canke ubonye umusore yafise ndagutambire hari anye ngira ngo cameraman abatubona aba wayabonye umugabo araza baby umugabo acha yisu ariko watambanye ubwoba ni wiyemera nawe gato Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.